none ntubona kuva twikukiye tubwira aho maze kwaplika intuze exponentielle exposa x mwenze twereka aho vyapritse imyaka 60 iraheze aha mu Burundi wacu mugabo iyo twiga bito twege twarigeze mu 79 je nafite akacenda twarigeze gukora ikinga y'igiti twita ingorogoje mu kumoso sinzi ko hari igiharo ariko ayita tuyita ingorogojo turakora twaragirana exposition tukaraba umwana yakoze nziza yayipanze neza itwara imizigo myinshi amahiganwa kujya nyene bagira exposition tukahiganwa tukagenda igenda cyane niyikora imizigo myinshi. Mwaramutse mu Burundi hariho umugani tuvuga ngo nubwo wokwanka uwa wanka urukwavu uravuga ko runyaruka. Nibaza avyo bita mu Congereza credit where credit is due. Bo mu Gifaransa sinzi ko babivuga et on s'en fout. Okay. Ataruko nanka uno mushinga nahe uno mwubahwa kizigenza mu mbonera kure canke se kuruza w'ibiswi vy'inkona kubera kenshi na kenshi nkunda kugira critique kuri ku bintu vy'imbonera kure n'ibiswi vy'inkona ariko hari igihe wumviriza umuntu kavuga uti iki kintu arakivuze turabihurije ko canke ivyo turuhurije ko nivyo vyinshi gusumvya ivyo tutahuriza ko reka mumwumvirize hanyuma mumve uyu mugabo iryagona aje majambo mukoresha mbega ntashobora kudemoraliza abantu oya buryo kuri kurabresa mugabo ntikukura kurubaka iyo tiko turavuga tugomba yuko umuntu aba conscient murabe none nk'ubu reka tufate mwavuze ati Igifaransa si uhigwanya mbwa nk'ubu dufise 1 million de personnes bari abalisansiye muri literature none nk'ubu twofata nk'umuriyoni wize Igifaransa icongereza n'intuzeye uwo utwokoresha iki bo ico turagihuriza ko mu vy'ukuri kandi ababwire si ngaho mu Burundi gusa muri Afrika no mu bihugu vyo hanze wize ivyo bintu vy'indimi bavyita ngo ni liberal arts harimwo indimi zose washaka kuva ku Gifaransa gushika ku Kirusiya ugashira ko nabijya bindi bija mu ma literature canke art littéraire canke sinzi ko bavyita mu art moderne ibintu nk'ivyo washiramwo psychologie sociologie geography histoire n'ibindi kenshi na kenshi iyo uhejeje kwiga ivyo bintu biragoye ko uronka akazi na cyane akazi k'ivyo wigiye mugihe nawe utabonye akazi k'ivyo wigiye ukaja gukora nko mu gikoni nk'akaroro canke muri coffee shops umva ico gihe nta kamaro iyo myaka 4 5 canke 3 wamaze kuri kaminuza n'amafaranga watanze novuga ko biba bise n'ivyahomvye ibavuga mu bisanzwe ntugire ngo ni mu Burundi gusa mu bihugu vyose ivyo bintu nta kamaro kanini bigifitiye abantu bavyize alors ico ndacumva kuno mwishuri naho yobu mwarimu atiza kwigisha Igifaransa n'ikirundi oro amakuru urazi nta wigisha 2 cyangwa 3 ntavuga ngo nigisha Igifaransa n'iconge n'intuze n'ibiharuro ntubona yuko ari inzira yo kudushira mu ntuzeye tugiye turabivuga bo icoro nico kandi umva nimba wiga kugira uzokwigisha nyuma wigisha naho bazokwigisha umva kiba secret yo kwiga no kwigisha process yo kwiga no kwigisha nta musaruro nta production ibiri mu nimba wigisha hanyuma ubundi akigisha abigisha ica yiba ikintu bita pyramid scheme canke ponzi scheme aho usanga urumva wewe uronka amafaranga ku bantu bipfuza kuzoronka amafaranga muri izo nzira wowe uronka amafaranga kuguma secret hakagera igihero bikaba balundi ugasanga abantu benshi bize histoire mugabo bataronka ico bayikoresha kiya navuze makamba nakivuze ku mbono twebwe bo ico kinavuze makamba ntaco numvise bo ico arambabarira je nagiye mu Burusiya hagiye mu Burusiya cyo gituma bukora ibigwanisho ruko nyanganda ndaganira n'abantu mu kwiprezana akubwira ngo je suis ngo docteur canke professeur canke ibintu byinshi ngo mathématique pire ngo ibintu nyene uvuga uti bakorera muri abstraction urazi gukora ikintu ciruka kuri vitesse ya so ya 3 fois so ijwi urumva nizi ndome mugatwebwe barabi bo stage mu Burusiya ariko abarusiya n'abashinwa barashira inguvu nyinshi ku bintu vya science na technology nibaza ko abantu benshi usanga bariko bakora vya mathématique Uburusiya Ubushinwa Asie en principe Asie de l'Est cyane Ubushinwa Singapore ndibaza Korea na Japan barashira umumaro munini ku bintu vy'ama science n'ama technology n'ama invention
ku buryo ariyo nibaza arico ashaka gusigura ko arivyo bashira imbere hanyuma bagakora iyi technology iri avance sinzi iyo speed of sound son ariyo sound ariryo jwi ngira ngo ntifise speed ya ubundi ya light umenga iri imbere ya speed ya sound sinzi. Okay, ariko nta kamaro ko kuhara kuri ico numva ko ari kuvuga ukuri. Bizana bakabidutereramo kaha atana application bakweretse uzovya applikahe. None ntubona kuva twikukiye tubwira aho maze ku applika intuze exponentielle exposa x mwenze twereka aho vyapritse imyaka 60 iraheze. Okay, ico nico kabisa ibintu byinshi bigisha nta application irimwo. Ariko nibaza ko kenshi na kenshi zijya abstractions twiga muri matematike no muri physique usanga ahanini zikoreshwa abantu bariko bakora research nko mu laboratoire hanyuma kaca baduha icyo no kuvuga produit fini nka calculator nka karoro ufise calculatrice aho gukoresha division ko yatwaje cyangwa multiplication ugashamo x gusa gati indome zibiri y'ibiharo bibiri igaciguha inyishu. Hariho calculatrice ziri scientifique ziri compliqué ushobora kuziha equation iri complexe zikagize gusolvinga no kuvuga zijya formule rudimentaire cyangwa first principles babazi bakibaza muri calculatrice ku buryo twe tutirwa turahangayika no kumenya ibiri ndani. Cyo kimwe no muri physique usanga abantu bari bakora imoteri bakoze design peut-être muri laboratoire ya Toyota nibo bakoresha izo formule ariko kuri nk'umu mécanique ntisi ngomba kumenya ayo ma formule chimique physique whatever n'abantu bize engineering hanze usanga izya formule aziga mugabo negake uzikoresha kujya ziri brute ico très normal. Mugabo iyo twiga bito twege twarigeze mu 79 je nafite akacenda twarigeze gukora ikinga y'igiti twita ingorogoje mu kumoso sinzi ko hari igiharo ariko ayita tuyita ingorogojo turakora twaragirana exposition tukaraba umwana yakoze nziza yayipanze neza itwara imizigo myinshi. Icyo kintu kizi ndagera kibonye gira umwana twarabikora mu biti gusa nta sinibuka ko twagira amahiganwa ama exposition ngo turabe igenda neza kandi umenga nta muntu nigeze mbona ayishira ko imizigo ko mutere vya bintu nyene abana bafite inata bavuye ku ishuri canke badafite ico bakora but it's a good ni example nziza y'ukuntu abana usanga bafite creativity haye niho bitangurira. N'abakandi abandi yabongeza bavuze ngo necessity is the mother of invention, donc y'umuntu afise ikintu akeneye ukeneye utwaza umuzigo byasaba ko uca uteka umutwe ingene wowe utwaza utakuremereye ari naho havuye gukoresha amakinga indogoba hakazamo n'imiduga n'ibindi kenshi na kenshi nuko haba hari besoin ikintu n'abantu bakeneye hanyuma gateka umutwe ingene botora umuti ico kintu umenga ntitwasiga nyuma muri Afrika mugabo je comprendre uvyo ari kuvuga basha kugira tugwanye basha bavuga ngo abana baragambarira abavyeyi mwisengero bace bigisha ngo abana baragambarira abavyeyi ngwingorogojo zihagarike kubera iki abazungu apatiri barabazungu bavuga bati aba bakabandanya baca bakora ikinga bakabandanya bazokora imoto laba twa twikukiye hari ikinga dukora ivero hari moto rifise ico tudahuriza ko nuko aho hari abazungu batubujije ko dutera imbere ego nivyo colonisation hari ikintu yabujije ariko mwibuka bwa mbere kugira badukolonize nuko bari badusize mu bintu by'amajambere mu vyibuke neza kugira ngo bo babe bafite ubwato bujabuka iba hari kushika iwacu bafite amabusura ashobora kuorienta akamenya nord na sud nuko bo bari bafite technology itusumvya sivyo. Ikindi kugira ngo badutsinde nuko bazanye urufaya inkoho twe tukiko turakoresha imiheto n'imyami urumva wewe warasakame kamwe kakatumuka nawe akarekura automatique insoro zitanu carimwe nubwo gwa ari rumwe kubera gogo rubabaza kandi rushobora no kwica imbere y'umuheto baratunesha gutyo. Ikindi bamaze kuhava twatuza kuca dukomeza twidagadura twikukira kuko nk'igihugu nka Singapore bavuga ko cari gikenye nka Afrika mu gihe ca independence mu 60 ariko casize ibihugu vyinshi vy'Iburayi. So kumva ko umuzungu ari batubujije ko twemvanta ibicycles abihereye kuri iyo ngorogoji je ne pense pas nibaza ko abazungu kubera abantu bari safety concerned bafise safety conscious bafise baritaho baritwareka cyane umutekano safety nibaza ko
izya ngorogoje mu by'ukuri zitari zifite safety, hariho izo wasanga zifite igiti kigenda kigitumbereye ku mutima, ubwo isahani ikagonga nk'igiti canke ibuye canke ikinogo, hariho abana benshi yacumita mu mutima, bishobora kuba ariyo mpamvu baza ati ivyo bintu muze muravyiyubara. Bon, ico ntitugihuje ko cyane ko bazungu baratubujije après l'indépendance ko tuguma dukomeza, umva ko hari mu myaka 70. Mumbabariya mwese mwarize benshi, hariho n'abantu twabagije wowe uri dogiteri muri ibi bishire an application byo wize ngo je nize ngo naravyize ngo nize kwigisha. Okay, aba docteur en fait umaze kuba hanze ukabona abantu bavuga ngo na ba docteur bafise, ntabwo ari ba docteur je docteur nemera mumbara umuntu wose afite PhD, mumbabare gose je aba docteur nemera no mu docteur w'umuvuzi medical doctor, abandi bakoze PhD, ariko PhD je nuko ari rabbit hole. Ndavuga ko James abagenzi benshi tuza duhura abantu twiganye n'abandi nyene bakoze zo PhD. Ni rabbit hole gute? Rabbit hole encore une fois c'est comme France mu kivuga ejo mpamvu. Bo ni wa muntu araheza kwiga dufate bachelors iyo licence agacega nka masters cyangwa agacega straight kwiga iyo doctora PhD, kenshi agatora akantu kamwe nuko kari narrow kari restreint, nk'ukuntu hari nk'uwo dufata hari umugenzi jewe nzi twabanye tugenda ramaza ibintu takumwanya bifise akamaro kawe, ariko yiga ngo akamaro ka social media yakoze mu matora y'uyu mwaka muri iki gihugu. Donc ukuntu abana bakoresheje Facebook, Twitter, Twitter n'ibindi mu gihe cy'amatora, avuga ivyo none bifise akamaro kahe, application y'ukuri ni yihe, kuko umaze imyaka 4 sur tople 4 uri kurakora ivyo bintu gusa ugasohora igitabo atamuntu numwe azokwigira gisoma. Bon, PhD donc kenshi na kenshi usanga ni ibintu nyene byo kugira vya prestige, kugira ugende bavuga ngo ndafise PhD docteur, mu bihugu vyinshi nta na valeur babiha, kandi utari muri academia kwigisha nta handi hantu uja kuyikoresha. Harimo ama research institute make cyane usanga asaba ama PhD, ariko kenshi na kenshi usanga atakimaze. Ariko n'ivyo nyene bica vyitwa pyramid scheme canke Ponzi scheme, aho umu PhD aja kwigisha abandi ba PhD yiteze ko nabo bazoza kwigisha abandi ba PhD. Urumva ni nka scheme, ku buryo ni pyramide, ni Ponzi, ku buryo usanga hari ba PhD bishi bataronka akazi kubera aba PhD ba mbere baronka akazi barahagije, aba professeur kuri kaminuza niga banasezera kenshi bapfirayo. So PhD burya nasanze kenshi na kenshi PhD atamumaro ifise, ariko surtout it's not practical. Iga kugira uzokwigishe ikintu uca usanga nyine yabaye cycle itafita iyiherera. Nituganira nabo none ngo je naravyize ngo muga nize kwigisha. Urumva kwigisha ni nko gukoporora ibyo wize, udashobora kubishira kuri tele ngo werekane mbega iyi ntuzeye iyi trigonometry imezuko nzoyikoresha muri ibi. Bashaka kugenda bajya bakabigerekana, mugabo 90% y'abarundi tubwire abaprika mu buzima bwa misi yose ivyo bize bakavuga bati ibizotuma igihugu gitera imbere, nta numwe. Rero revolution uvuga ingorane, niho impindura amatwara ko yise impindura amatwara uvuga ibiriho, hanyuma rero bagaca biga ingene vyotorega umuti. Voilà, merci. Urakoze kuri dudura ko nanje bakunze kutwakiza abantu tuba tuko ku internet ngo mwe muguma muvuga ingorane. Yes, niho utangura guhera uti aha hantu hari kibazo kujya ngo ntaho kingwara atayigwaye, uja ukingwara irata. Umaze kuvuga ingwara hanyuma ukabona iki diagnosis, ukabona hihagaze, ico gihe niho ucushobora gutangura kuyumvira umuti, canke agi usanga umuti uja kuronderwa n'abandi bantu, kubera kenshi na kenshi ugwaye siwe yivura, canke we ufite ikibazo, canke we wabonye ikibazo ushobora kudafise pratique zo kugitorera umuti, mugabo akaba abandi bavyumva akavuga ati ikibazo turacumva rero dutora umuti uyu n'uyu. Nk'ubu twovuga tuti amashuri je ndashimira musenyeri wa diocese ya Bururi Salvatore safi, namugendeye arambwira ati natanguje amashuri y'imyuga 9 muri diocese. Wow. École technique. Wow. Tuvyumva kumwe avuga ati ibi bintu tutize umwuga dufise ibikoresho twigirako ntituzotera imbere. Bo imyuga mu by'ukuri ico ino bavya ngo ni trades, sinzi ko bazita métier mu gifaransa. Trade
uhereye kuba haba ari aba electricians canke electricien, plumbers, plombier, n'abandi benshi abantu bita blue collars baba bambaye amasarupeti. Nuvuga ko ari backbone, niko gati k'umugongo kwa kama economy yo hanze. Ndaja kubishika kumbure y'urondera akazi, ariko abo bantu baba bakenewe, nibo batuma igihugu kigenda, bubaka amabarabara n'ibindi vyinshi, kuko bari n'igihugu n'abantu bari pratique of the industry, muri Chine manufacturing, n'abantu baba bari muri laboratoire, muri factories, bari bakora mu maizine, nibo batumye Chine itera imbere nabo. Muga musi ugiye ahantu hose usanga uzanye imashini shasha yo muri izine, umutekinisiye abifunga n'umukenya, usanga umuntu akora imoteri iki n'umuganda. Ntazo ko kubera twebwe dufite systeme y'igifaransa, hanyuma ibintu vyinshi bikaba biri mu Congereza. Usibye ko iyo mbonye abantu iyo barangitse manuals umenga bazirungika ziri instruction manuals, umenga ziba ziri translated, ziri mu ndimi nyinshi. Sinuva ukuntu Uburundi bufise ETS bugafita na ITS, no kuvuga abatekinisiye n'aba ingenieur A3 A2 A1, je ne sais pas ngene bagenda babi ayinga. Sinuva ukuntu botumiza ko umutekinisiye avuye mu Buganda cyangwa muri Kenya gufixa pana gukora ko ntaso gukora imashini bayaje yakoze ntaje gutengeza shasha, gufixa imashini ije iri mu Burundi. Anumva iyo step twagomba kwirengako. Yega nivyo tuvugoma kuvuga. Tuvanije tuba mu mugabo tuvuga tuti reka je kuraba nimba ari ahantu habuze ibikoresho tubigure, mugabo ivyo tubona baade bapanze. Hano n'ikindi bambwize kumbaza bati muri kaminuza babayeho nabi, arega twaracuritse. Jese nibavyo kugira nitwe twabicuritse. None bishobora gute yuko mu gisoda intwaza ngabo zisumba abasoda? Okay, ni bimwe Albert Camus yavuga muri le métier de Sisyphe, ngo l'armée formelle est composée de généraux. Donc igisika kizwe n'aba généraux gusa kitasuba homme de troupe, canke aba généraux ari benshi gusumba homme de troupe. Donc igihugu kirimo aba licencié benshi n'aba PhD benshi kitafise abakozi, urumva ico gihugu kica kiba nka sinzi kumbure ubugiki bwa kera wumva abantu bicara kuri square bariko bara philosophe gusa, nta production yo haba, production ikeneye la main d'œuvre, abantu bafise ubukorikori buhinga bwo gukora ibintu kandi biteguye kuvunja amaboko ngo bakore. Voilà, abantu tweke bose bagomba kuja kuri kaminuza bose hacabura rero abatekinisiye A2 na A1. None izo izine uzokoresha muri lisansi muri izine ko abatekinisiye bose ari A2, gendura muri fomi abalisansi ni bande dafu directeur général adjoint chef du personnel, abandi bose n'abatekinisiye A2 bafite abakozi bashika hafi amajana 7, ariko arubaka akeneye abakozi 2000 muri sosumo muri simanteri izoproduza itoni iraki 6 ku mwaka, azokoresha abakozi 2000. Hari abalisansi barimwe abatekinisiye A2. Usibye ko lisansi kiri confusing, je nibaza ko harimo lisansi muri ivyo bintu, so nka factory pana factory nka izine ibifise ama departement atandukanye. Nofata ko dufate ari izine ikora fabrication manufacturing, hashobora kuba hari abalisansi, haba hari departement dufate ya human ressources humaines, ego nivyo shaka kusanga mu lisansi ya ressources humaines umwe babiri pana benshi. Hanyuma haba harimo departement dufate ya engineering design, ibintu nk'ivyo conception, aco gashobora kuba lisansi en ingenieur muri engineering, naho nibaza ko bayita lisansi ya muri ingenieur. Hanyuma ariko abona bari bakene nka pyramide, mbega ukumanuka kuri factory floor usanga ari abantu mbere batanagiye no kwishure amashure maremare, niyo A3 A2 batayifise bariko bakora assemblage, hanyuma ugatera uduga abatekinisiye ariko ugafita abalisansi bo bake par rapport y'abandi bafise utuntu ivyo bariko barakora n'amaboko. Ariko arubaka ishirame rya fomi hajya muri sosumo, hajya impande, hajya mu Bukemba. Iryo shira hamwe zokoresha abantu majana 8, abalisansi ni bangahe? Urumva twe twaracuritse. Tugomba revolution industrielle ni A2, tugomba revolution industrielle ni A1 minimum. Abandi bose n'abakonsebutere n'abantu baba PhD mu baza gukonseva ivyo abandi baprika. Ouais, donc ukene revolution industrielle ahubwo wogenda ya kaminuza yose ukayikubura ugasigaza ama departement nk'izo ziye za ITS nyene, abantu biga ingenieur, abantu biga peut-être industrial staff,
hanyuma pana A2 seulement sinzi ko A1 aribo bahejeje ITES batwa ko aba ingénieur donc aba ingénieur conception kenshi na kenshi ntakeneye na vyinshi cyane kubera research hari ama laboratoire menshi wari karakora ama centre de recherche ubuhinga Google ikoze ivy'ama AI kenshi na kenshi usanga ari open source cyangwa ushobora kubikoresha avec une licence ku buryo ubu budakeneye ico bita to invent the new wheels to invent wheels ushobora gukoresha technology abandi bakoze bakunda kwakiza Chine ko yiba ngo technology muri Amerika bakoresha ama formule abandi bemvanse nta muntu agusanga usubira muri laboratoire wicara urondere irindi tara rishasha Tesla Edison abo barabikoze cyangwa uje kurondera indi formule ya gravité izo zirahari uko dukoresha ama formule tutarenze guhangayika iyo yavuye ushaka gukoresha na technology yindi meme nka muri engineering muri software muri logiciel ushaka kugenda kuri internet ukaronka open source software ukayikoresha ta muntu akwishuje so concepteur yes mugana nyine pana benshi cyane ariko surtout abantu pratique je nararavye abantu bose je nagiye hanze kusaba akazi k'abakozi apana abakozi babakobwa bagenda kurera abana hariya oya nagiye mu bindi bihugu ndavuga ni mwebwe nta bantu mufise duha akazi bavuga ati genda muzane A2 na A1 ni bambwiye okay ivyo avuga nivyo ibihugu vyo bahanze bakubaza what can you do ushobora gukora iki ntibakubaza ngo wize ibikino vya A2 A1 ntavyo babazi ahanini woravuga uti jewe ndi umumekanike jewe ndi ikintu ushobora gukora ku buryo kenshi na kenshi weje university usanga ata bintu vyinshi ushoboye gukora ubu ushobora kuvuga navyo kuvuga urumva bafite abarimu bakwiye ntabarimu bandi bakeneye usivye ko kandi ushobora kubona n'umurimi utamenyereye wana n'igifaransa tuvuga bwe mu Faransa nabwo ari igifaransa kiba kigezweho ku bafaransa icongereza kiba kiri hasi mu barabu nk'ukundi nta kintu cindi mugenda witwaza ubukorikori ubuntu ushoboye gukora ariko mu bihugu vyinshi évidemment bakeneye abatekinicien je nibuka igihe nari muri South Africa Afrique du Sud haraza abantu bavuye muri Australia Canada New Zealand n'ahandi bavuga ko bakeneye abakozi ahanini baba barondera abantu babame bafite ama métier ndibuka kwanza umukanadi yavuze ati ukaba uri umuntu w'umu diesel mechanic bajya abantu ba mechanic burya ngo imodoka zinywa diesel n'izinywa petrol diesel petrol mu gifaransa nzi ko bavita essence na mazote je ne sais pas ariko vuga tu uri diesel mechanic vuga nejo ahubwo nce nkatetike indege tugende tujanye uzoshika gusobanukisha famille nawe cuyizana mu kwezi kuza ubundi muntu bari kwaronde ico gihe baraba bricklayers abantu bo gushira amatafari kuyandi kubaka amazu z'amatafari bricklaying s'il te plaît ni kintu udashobora no kutaja no niyo na A2 na A3 bricklayers nibaza ko mu bihugu vyinshi gukora ikuru y'indwi zingahe hanyuma ugaja gukora ku kazi ukamenyera kubaka amatafari c'est fini bari ko barabarondera cyane truck drivers abatwara amatrack usanga ahantu henshi bariko barabarondera mu bihugu birimo ama petrol n'amamine usanga hari activity nyinshi zo gutwara ibiduga vy'ibitrack ibikamyo n'ibindi biduga bimeze ukuntu ibindi vyuma ibintu donc bidasaba ko urandira mu mashure ariko biri pratique bizana amafaranga y'igihugu gitunzwe no kwimba ubutare igihugu gitunzwe no kwimba petrol niho bakura ubutare niho bakura amafaranga y'agaciro niho bakura ubuzima ushoboye gukora ivyo bintu niho baguhemba value bivana nivyo uriko urinjiza nico gituma avuga uko ugiye hanze ufise izo ayo lisanse menshi iwacu kenshi na kenshi usanga ata kintu ushoboye gukora sobango ngo ntibaguha akazi nta kazi kaba kariho pour toi ahubwo birabura n'umuntu nkuko navuze ashobora n'umuntu ashobora gukata ubwatsi lone mo ashobora gutwara akazi imbere yuko ubona akazi uri kurandura k'ivyo wigiye so ivyo avuga nivyo turahahuriza cyane gose ego mushaka kwikena video yose mukayiraba je nashatse kuvuga gusa kuri ibyo bintu tumeze nk'abahuriza ko ibindi nibaza ko ari nka anecdote avuga vy'uwo mukobwa mushaka gukomeza mukavyumviriza jewe ngejeje aha mvuga ko hari ibintu byinshi sanze duhurije ko yuko igihugu gikene kugira revolution industrielle ko gitegeza kwitaho ku myuga kigafita abanyamyuga myinshi gusumvya abagenero benshi donc n'igihugu kigiye mu ntambana zo gisaba ko gifita aba homme de troupe c'est pas ico bakora infanterie isumba abagenero babica bakwacapa ama plan hariya muri office ivyo nibaza ko vyumvikana cyane gose gusa economy wacu kuntu imeze biragoye nibutsa ahubwo umuntu tuza kuvugana twari muri secondaire sindavyibuka mu w'icumi komsa abantu bariko baraharira entre kuja muri science no kuja muri lettre hanyuma sinzo umuntu yinanoye muyiravuga ngo bongo Uburundi bwacu butunzwe no gusaba
ngo Burundi ekonomi yayo iribaza ko umuntu agenda hanze mu Bubirigi mu Bufaransa hirya no hino bagasaba hanyuma akazana amafaranga bakayakoresha ivyo bayakoresha. Ati rero ntihabwo dukeneye abantu b'amasiyanse kubera dukeneye abantu b'amaletre bazi gusaba. Bo je numva ko iyo raisonnement yo d'abord gusaba ntibisaba ntivyosaba kwiga niba ukeneye gusaba ariko nubwo ukwiga amaletre je nize science wanashaka mugabona hari abantu benshi bisa amaletre dushobora kuvuga igifaransa kingana iyo ngoma mu Kirundo mu Burundi peut-être bavuga igifaransa canke ibintu nk'ivyo ni si ngombwa ngo uvuge igifaransa ciza canke icongereza ciza kubera wiza amaletre. Bon kandi kubera twavuze yuko turiko turondera kuba igihugu cifashe canke igihugu gikize ntiwombaza bisabwa yuko dutangura kuva muri iyo mode yo gusaba tukaja mode yo kwiteza imbere bien sûr ari naco gituma urumva bisabwa yuko turondera ayo ma skills atuma dutera imbere ari nateje imbere ibindi bihugu ha bihugu vy'Iburaya Amerika China Singapore n'ibindi voilà bon sawa rero reka ngeza aha tuzosubira mugira umunsi mwiza bye.